Inyishu Akeston yashoboye guha mama wa Sauda ari we inabukwe ishobora gutuma umwanya n'umwanya afungwa. Kurikirana kano ka video kugira ngo enche ngaruka angire ico nshoboye kubabwira ku nyishu Akeston yashoboye guha mama Sauda. Umukobwa nkamubwira nti umwana ndakeneye kumubona, basi nimba je ntushobora kumubona umwe famille wanje gire gute imubone imumenye umwana ntuzi yari wavyumva. Na ivyo kuvuga ngo kuja ku media twebwe twahoze turi ku media, urukundo rwacu rwatanguye kuri kamera rurinda ruherera kuri kamera, byose bica bigenda bibandana n'uno mwanya ngomba kumenya mbega wowe nyumba kumwe ni wazanye amakamera ariko kamera nga nije nayazanye ko mu mamagara none gute bashoboye kuza kunguza ikosa nabo nyene baje kugira si plus none je ko baje kunkamera nabibasatse babisabye navyemeye mbe ya makamera nibo bizanye nimwe mwizanye nahamagawe none bakukibaza kumbuza ikosa bonyene bariko barakora nta muntu yabahamagaye je namuhamagaye umwe ndiko ndabaza adresse y'ahantu aba cyavuga kandi kuvuga namubajije n'akazi kazo bibarazinanye n'akazi kazo tuvuga amajambo kandi ikindi naco nyumba kumwe ngo nabyo mwadusabye yaga wewe tubwira ikindi naco ndakeneye kumenya uwo tuza kuyaguwaye ubwo simbaza kubikunda yaga umuryango wose Yesu yaranasabye nasabye mwe n'umwana wazi ari wazi ngo mwese mwacimuze tucagitanga nimba tubaga n'umumama reka tubage n'umumama. Nkuko muriko murabibona kuri ako ka video urabona neza yuko Akimana Espoir cyangwa Akeston ariko avugana agashavu kenshi yishura inabukwe nk'umukankamira, aho biboneka neza yuko atarupfasoni canke ataburemere ashobora kuba yarahaye inabukwe canke mama umukobwa canke umuvyeyi w'umukobwa Akeston ashobora kuba yaravyaye ko ari we Sauda Sherton. Bakunzi ba Sabaut Media, nkundira ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana abane namwe, mfashe uno mwanya kugira ngo uko biri kose shobore gusigura cyangwa nshobore kugira icyo nshikirije abadukurikirana ku munsi shobore kubaha amakuru yizewe ndetse nshobore no kwishura bimwe mu bibazo byinshi abakunzi bacu bagenda batubaza, haba mu commentaire canke haba mu bintu byose tugenda turabashikiriza ivyumviro byanyu kugira ngo tubereke yuko twama turikurikirana kandi twama tubibona. Nuko nkuko musanzwe mubimenyereye ni MC Ivan mutima w'u Burundi mba mahari kugira ngo shobore kubaha amakuru agiye atandukanye, amakuru amenshi ndetse nshobore no kwishura ku bibazo byinshi, nshobore no gutanga ubuhamya kuri byinshi mushobora kuba mutafitiye icyemezo canke mutazi uko biriko biragenda. Muri titre nkuko mwagiye kuvyumva ati inyishu Akeston yashoboye guha mama wa Sauda ari we inabukwe ishobora gutuma Akeston ashobora kugira ingaruka mbi ivuye ku muvumo canke akagura icuka kibi ikivuye mu muryango wa Sauda canke mu muryango munini wabasanzwe bakurikirana abino binyamakuru byacu canke wabasanzwe bakunda gukurikirana industry ya 257. Mushobora kumbaza ati none bimeze gute ko abenshi tutagiye turamenya cyangwa tutagiye turakurikirana uko biriko biragenda, ariko nkundira nshobore kuyaga na bamwe bashoboye kubona ibiganiro twashoboye kubashikiriza kuri Sabaut Media TV. Neza na neza twibukanye neza yuko Akeston azwi ku izina rya Akimana Espoir nk'umuririmbyi w'umurundi n'umwanditsi yashoboye gukubita ama hit song menshi agiye atandukanye, harimo Iwawe, Empore n'izindi ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Ariko kandi tushobora no kwibutsanya yuko ari na CEO w'ikinyamakuru Wakalai TV gisanzwe gikorera kuri buno butaka bwacu bwiza bw'u Burundi. Neza na neza Akeston murabizi inkuru yiwe y'urukundo hamwe n'umwigeme yahoze ari umukozi wiwe muri ico kinyamakuru
nyene yitwa Sauda Shelton benshi mwamenye nka mama waka cyangwa mama buntu yabashikiriza ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Abafana benshi cyane barakunda kwidogera uwo mwigeme Sauda yuko atahanuwe cyangwa yuko atagiye arumvira impanuro benshi bamuhanura ati kubera ko ibibazo byagiye biramushikira byinshi byatewe no kutumva canke no kubona abantu nk'impene canke kubabona nk'imikaratusi kubw'urukundo rwari rwamutwaye. Tubibutse neza yuko Sauda Shelton hamwe na Akimana Espoir ariwe Akeston babaye mu rukundo ndetse urukundo rudasanzwe ndetse urukundo benshi babonye aho rutanguriye ariko batabona aho ruzoherera, ariko bivanye n'ukuntu urukundo rwabo rwabera ku marezo sosio abenshi nta mahirwe menshi baruha yo kumva neza yuko bashobora kugiranira umubano mwiza bivanye n'amateka atari meza bumva ku muhungu ariwe Akeston. Inyuma yaho muribuka neza yuko haje imidurumbanyo myinshi igiye itandukanye y'abagore benshi Akimana Espoir yagiye arabyarana nabo ndetse abandi akakoresha uruyeri kugira ngo ashobore kubakura ko umunezero wabo w'umubiri canke umunezero w'amafaranga. Sauda Shelton numwe mu bigeme navuga neza yuko baciye babihomberamo canke bahura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye kubwo kudahanurwa canke kubwo kudakurikiza zimwe mu mpanuro bakunda kumuhanura. Inyuma Sauda Shelton yashoboye gutwara imbanyi aho benshi bitabanezereje ndetse ikitabaye n'icyuka ciza acaba ku bafana canke acaba ku bantu benshi bagenda bakurikirana ikinyamakuru canke bakurikirana kapo ya Akimana Espoir hamwe na Sauda Shelton. Ariko rero nubwo biruko barayamaze ati inka ya nyoko uyikora mu mabere ukabuyiriye, inkuru yabo y'urukundo ikaba yashoboye kurangira nabi. Abo benshi bakunda kubaha insiguro nk'iya Jacques na Rose urukundo rwabo kuko rwari ruteye igomwe cyane byarangiye Sauda Shelton yinjiye mu marira amaze gutwara imbanyi ya Akimana Espoir. Inyuma yo gutwara imbanyi Akeston akaba atashoboye kwishimishwa n'iyo mbanyi Sauda Shelton yashoboye gutwara. Sauda yaciye mu bibazo byinshi bigiye bitandukanye, amarira yari menshi, akababaro kari kenshi cyane kuko Akeston yase gufasha umwana ndetse Sauda Shelton aragwara aja mu bihe bitari byiza cyane ndetse kugeza ku rugezo rwaho ashobora guhamagara Espoir kugira ngo agire icyo amufashije, ariko byose byabakamizwe n'ingoma. Ariko nubwo biruko Imana ntiyibagira uwayo mu bibi byose yagiye aracamo ndetse umarira kabonge Sauda Shelton yagiye aracamo, Imana yaracanye yibaruka neza. Inyuma yo kwibaruka Imana imuhindurira ubuzima, amajambo acatangura kuba amenshi cyane. Mumbabarire nabicishije amajambo menshi, ariko ibyo nari nshaka kuvuga kuri kino kintu. Inyuma y'imisi mike nyamubonye tugiye kubashikiriza ibiganiro Mama Sauda hamwe na basaza ba Sauda bagiye gutera Akeston muhira kugira ngo bamwihanize gucafuza izina Sauda canke kuvuga mu izina Sauda ati kuko Sauda ari izina riremereye ndetse atari n'izina ryo gufinatisha ko canke atari izina ryo kuguma bahoha mu kanwa. Niho nakira telefone, guys, nakiriye telefone mbwirwa ati amsiva ja kwa Akeston kubera ko mama na basazanje bagiye gutera Akeston kugira ngo bamukomeshe ntazasubire kuzaramvuga uko yishakiye. Niho navuga ati uko biri kose reka nshobore gushika aho hantu, na cyane cyane yuko muzi yuko Akeston ari umwe mu bavyeyi twese batureze, ari umwe mu bavyeyi batwigishije yuko kizira kikaziririzwa gusiga inkuru wayibonye uko biri kose utegerezwa kuyitanga kugira ngo umunezero w'abadukurikirana ugume ari wose canke abadukurikirana bagume bamenya amakuru menshi agiye atandukanye. Kurikirana kano ka video kugira ngo nce ngaruka angire ico nshoboye kubabwira ku nyishu Akeston yashoboye guha Mama Sauda.
umukobwa nkamubwira nti umwana ndakeneye kumubona basi nimba je ntushobora kumubona umwe famille yiwanje gire gute imubone imumenye umwana ntuzi yari wabyumva nayo ibyo kuvuga ngo kuja ku ma media twebwe twahoze turi ku ma media urukundo rwacu rwatanguriye kuri kamera rurinda ruherera kuri kamera byose bica bigenda bibandana n'uno mwanya ngomba kumenya mbega wowe nyumba kumi ni wazanye amakamera ariko kamera ngaha nije nayazanye ko mu mamagara none gute bashoboye kuza kumbuza ikosa nabo nyene baje kugira sur place none je ko baje kunkamera nabibasatse babisabye navyemeye mbere ya makamera nibo bizanye nimwe mwizanye none bakukibaza kumbuza ikosa bonyine bariko barakora nta muntu yabahamagaye je namuhamagaye umwe ndiko ndabaza adresse y'ahantu aba kandi kuvuga namubajije n'akazi kawe barazinanye n'akazi kawe tuvuga amajambo kandi ikindi naco nyumba kumi ngo nabyo mwadusabye yaga wewe tumbira ikindi naco ndakeneye kumenya uwo tuza kuyaguwari ubwo simbaza kubikunda yaga umuryango wose Yesu yaranasabye nasabye mwe n'umwana watse ari watse ngo mwese mwakimute rero nimba tubaga n'umumama reka tubage bagende rero mwumva ikirundi cyane tunasema mwende chegeko ni kimoja wewe wende kutoka kwanza mimi nataka kuongea naye baraguhamagara dada yake nkuko muriko murabibona kuri ako kavideo urabona neza yuko Akimana Espoir cyangwa Akeston ariko avugana agashavu kenshi yishura inabukwe nk'umukankamira aho biboneka neza yuko atarupfasoni canke ataburemere ashobora kuba yarahaye inabukwe cyangwa mama umukobwa cyangwa umuvyeyi w'umukobwa Akeston ashobora kuba yarabyaye ko ari we Sauda Sherto aho ubona neza yuko yariko aramukankamira ndetse ariko akankamira n'abashinga ntahe bari bahari abenshi rero bakaba bagiye barareklama yuko twobaha ikiganiro cyangwa twobumvisha inyishu Akimana Espoir yashoboye gusobanurira cyangwa yashoboye guha mama Sauda inyuma yo kubona ikiganiro twakoresheje mama Sauda hamwe n'abavukanyi ba Sauda bavuga neza yuko baje kuri Akeston kugira ngo bamwihanize ndetse banamukomeshe ntasubire gucisha izina Sauda mu kanwa ati kuko kuva ateza ikibazo Sauda akamutwaza imbanyi atakintu na kimwe yigeze amufasha ndetse Sauda imbanyi hatwe kumuhitana kandi Akes yayimuteye ari ngaho ndetse bakanavuga neza yuko kuva Sauda byara yuko atana mata y'umwana canke ubuyi bw'umwana uwo muhungu ashobora kubazi ariko agaca bandanya avuga amajambo amabi cyane kuri Sauda Sherto ndetse akabandanya amucafuza ibyo ni bimwe mu byashoboye kubabaza umuryango wa Sauda gushikaho bagira ku rugezo rwo guhagurukira hamwe bakavuga ati turishikiye twebwe ubwacu kugira ngo dushobore kwihaniza Akimana Espoir benshi muzi kuri Akeston abenshi rero mwagiye murareklama cyane gose ati Ivan why uduha ibiganiro by'ukuntu bagiye gutera Akes ariko utatwereka Akeston ariko arisigura imbere ya mama wa Sauda benshi ndetse barananse muri commentaire ati mbega Akes niyahe nyifato yifashe imbere ya inabukwe mbega yoba yaramuhaye agaciro nka inabukwe canke hari ico yoba yarahinduye inyuma yo kubona na inabukwe amaso mu yandi abandi nabo bakabona yuko inyifato Akeston ashobora kuba yarerekanye imbere y'umuryango wa Sauda Sherto atari nziza cyane ati kuko nimba yaramutwajije inda mu nyuma
ntashobore kumufasha nk'uko abandi basanzwe bafashanya, agaca abandanya amucafuza kandi ari we yari akwiriye kumushyigikira, ni bimwe mu byerekana neza yuko atamutima afise cyangwa atakigongwe ashobora kuba afise. Ariko jewe nka MC Ivan avuze ati kano ka video ko ndakaguye ko aho nari ko ndatembera ku mbuga ngurukana bumenyi, ndavuga ati reka aka video ndagatore kugira ngo nshobore kugasangiza abandi kugira ngo nshobore kuriha ideni ry'abafana nashoboye bashoboye kunyizera kugira ngo nze ndabaha amakuru atandukanye. Ikibazo rero cangira niki, mbega Akeston yoba yaraciye bugufi canke yoba yarabaye convaincu ku buryo atazosubira gucafuza izina Sauda Sherto? Mbega Akesi yoba akwiriye kuzimya impano ya Sauda canke yoba akwiriye kuba mu bambere bafata mu minwe canke bashigikira umwigeme Sauda Sherto? Kubwa Sabaut Media numva neza yuko twakwifuriza amahirwe meza umwana wabo ndetse na Sauda ndetse na Akeston. Ico nabemereye nuko nzohora ndabaha ivyo mwebwe mushaka, apana jewe kubaha ivyo je nifuza, kuko kuba ndahari ni kubwanyu ndetse kuba ndahari ni kubera ko mwanyizeye inyishu ya Akeston. Mbega mukuri mwebwe mumva ishobora kuzana icizere mu muryango wa Sauda Sherto ndetse n'uwa Akeston, canke nikura ko icubahiro kuri iyo miryango ibiri? Cyonda kuri subscribe kugira ngo tubaha amakuru agezweho. MC Ivan, umutima w'u Burundi. Ciao ciao.